ni iteka ridasanzwe inshuti bakunzi ba Radio Peace FM gusubira guhura namwe mu makuru yo mu Kirundi twabateguriye. Iyi radio mushobora kuyumviriza muciye kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 mugashobora kuyakurikirana muciye no ku mbuga zitandukanye za Radio Peace FM by'ugwaruka Twitter canke Facebook canke YouTube amasaha kandi 28 kuri 28 ingingo nazo twabateguriye mu makuru twabateguriye yo kwigenekezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe abandanya ifatwa n'inyuruzwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, Philibert Karangwa avuga ko hashobora kuba hari umugambi ubinyegeje inyuma. Muraza kubyumva muri aya makuru. Leta y'u Burundi bicishije ku mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano bivuga ko bose hamwe abapolisi b'abanyekongo bahungiye mu Burundi bashika kwijana gushika ubu. Hari umusore aheruka kugandagurwa n'ugwaruka rw'imbonerakure mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake, akaba yishwe n'izo mbonerakure zishigikiwe n'umukuru wazo akora mu nama mpanuza jambo ya komine. Navyo muraza kubyumva muri aya makuru. Amakuru twabateguriye saya gusa twafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jevia Tortori haragira mu ngire ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwido nido. Radio Peace FM. Ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndabira imbere yanyu. Hakigongwe mu nyumvira ndiko ndabira imbere yanyu. Munyitase baru. Uretse guheza kugira umuntu ngo papa ugacumuriza we karira gahwera kandi murenganije. Ari wowe umurenganije. Aniyumvire aho mpunyura hose. Ku munsi nakirire ko birega igihumbi kandi gasanti barira bose. Reka basindire mu kibaza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Akamara amazi biriko biraba muri kigihugu. Biranateye n'isoni nabi Perezida Rira umukuru w'igihugu narira abonye ko bimugoye nasubiza igihugu n'ubundi baranye intuze pouvoir niyo bibi nayisubiza abo bayibye nabo bagerageza nta mukuru w'igihugu arinda kurira kugira ngo atunganye igihugu narinda kurira. Mwari muhejeje kuvyumva abapolisi b'abanyekongo bashika kwijana nibo bamaze kwakirwa mu Burundi nk'impunzi. Ivyo bishikirijwe na Martin Neretse umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa 19 Ruhuma umwaka wa 2025 i Bujumbura mu nama iri kirahuza abo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka k'impunzi HCR. Nayo ngo kuva kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 hamaze kwakirwa impunzi z'abanyekongo zishika ibihumbi 200 ziri mu ntara ya Cibitoki hamwe n'izishika ibihumbi 5 zakoranirijwe igihanga mu ntara ya Bubanza. Tubibutse ko mu itangazo ryo kuwa 17 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ubwo bushikiranganje bwaheruka gutangaza ko gushika kuwa 16 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 hari hamaze kwakirwa impunzi zababa ibihumbi 10. Umusore yitwa Nkengurukiyimana wo muri komine Nyanzarake yarishwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri genekerezo rya 17 Ruhuma uyu mwaka turimwo wa 2025. Amakuru ava aho iryo barajyagwiriye amenyesha ko uwo munyagihugu yoba yagandaguwe n'imisore y'uwahoze ajejwe intwaro mu mwaka wa 2015. Abo bakekwaho igandagurwa ry'uwo musore bakaba bari no mu nama mpanuza jambo ya komine. Inkuru ndende na Claudine Ndayishimiye. Avuga ko bisho umunyagihugu n'abahungu witwa Sudani yahoze chef de zone wa Nyanzarake bagakeka kwica uwitwa Nkengurukiyimana. Ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri w'igenekerezo rya 18 Ruhuma uyu mwaka wa 2025.
uwo musore yasanzwe ari muri quartier yitwa Onatel ariko aravirirana yapfuye hakurikiranywe amaraso yaho bamucishije bamuburutura hafi ari naho ababibonye bemeza ko yiciwe mu rugo rw'uwo batazira Sudan. Abasore bakaba bagisibije bitwaje ko ari abo umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Izo nkozi z'ikibi rikaba atari rya mbere zihaye ibara kuko mu mwaka 2020 mu gihe c'amatora uwitwa Prosper wo mu mugambi CNL yarakubiswa arashaya gushika naho agiye ku mwanda muto haza amaraso. Naho akaba yari yaboreje igufa nabo bihaye ubuzi bwo kuburabuza abanyagihugu bahinyanzarake intandaro y'ukubagurwa ko guhagarikira amatora ayo nayo akaba atigeze ahurizwaho n'impande zose. Aho akavuga uwitwa Mbirigi ari mu bo bita abawunyoye niwe yicaga kiza yitwaje ko ari mu nama mpanuza jambo ya komine Nyanzarake. Amakuru radio PCFM ijujugwaruka twarose akavuga ko abituma na bene wabo bakaja kuboreza igufa canke bakica uwo batavyumva kimwe wese. Sudan akaba yatwaye iyo zone ya Nyanzarake kuva mu mwaka 2010 kugeza mu 2015. Abahungu biwe bakaba bari mu guhugwaruka bw'umugabo wa CNDD-FDD bakaba bazi cane Nyanzarake nk'imbonera kure zisanzwe zivugwa mu mabi menshi haba ngaho Nyanzarake canke mu gihugu cose muri rusange. Aha tubibutsa ko buri gihe iyo amatora yimirije usanga mu Burundi nka hose ukutihanganirana kwimonogoje mu ntara nka zose z'igihugu aho usanga abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bagandagurwa bakanyuruzwa abandi bagafungwa hatisunzwe amategeko. Tukaba twagerageje kurondera Mpaboneye Jacqueline arongoye umutumba wa Kabondo ahabereye iryo bara tukaba twamurungikiye ubutumwa bugufi ntiyishura ico bikoze uruganda rwacu rwasubiriye kumuhamagara aritaba acamenyesha ko atavyisha biziko. Claudine Ndayishimiye urakenuye ndakumenyesha yuko igisirikare c'u Burundi co camaganira kure ibimaze imisi bivugwa ko ingabo z'u Burundi zatanguye kuva mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Colonel Gaspard Baratuza avugira ico gisirikare akemeza n'ubu ko bari ku kivi. Inkuru ya Odasi Kaburo abicishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Gaspard Baratuza avugira ingabo z'u Burundi yamirira kure ibiheruka gushikirizwa n'ikinyamakuru mpuzamakungu Reuters aho camenyesheje ko abasirikare b'u Burundi kuva mu ntango z'iyindwi batanguye gukura meza basubira mu Burundi bava mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo iyo bari bagiyeyo gufashanya n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nabo bafatanije mu ntumbero yo gutuza umuhari witwaje ibigwanisho M23 watanguriye urugamba rwawo mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Bikavuga ko ingabo z'u Burundi zimaze kubona ko M23 atari yo guta mu ndasa inyuma yo gufata igisagara ca Goma umugwa mukuru w'iyo ntara bagatako batuza ibirindiro bikomeye by'abo basirikare b'u Burundi byari mu gice ca Minova bakiyongeza ikibuga c'indege ca Kavumu citiriwe Michel Micombero kiri muri Kivu y'ubumanuko. Bukeye kabiri umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'ubumanuko ari wo Bukavu uri hafi y'u Burundi uba urafashwe bakaba bageze Uvira neza na neza hafi y'intara ya Bujumbura. Byoba ari byo vyatumye izo ngabo z'u Burundi zitera intambwe isubira inyuma zigana iya Gitega. Nubwo Gaspard Baratuza avuga ko ayo makuru ari bihuha, ayandi makuru adushikira umwanya ku wundi aremeza ko mbere yo kurungikirwa imodoka za gisirikare ziza kubatahukana abenshi babanje kwikora ku kirenge basubira mu gihugu cabo. Abandi bahitamwo gukura umwambaro w'urugamba bari bambaye bambara uw'abanyagihugu basanzwe kugira babone guhunga byoroshe. Ibindi biri mu byatumye ingabo z'u Burundi ziyanyaga harimo n'ikigoyi kitaboroheye ugukehanirwa ko kubura amasasu no kuba bamaze amezi indwi badahabwa agashiruka gute muko bemerewe. Bakababazwa kandi n'uburyo aribo babandanya kuhasiga ubuzima ku bwinshi no gufatwa agasakisaki ariko leta y'u Burundi ntibahe agaciro kugeza naho imiryango yabo itamenya irengero ry'ababo. Ikindi kandi gituma abo basirikare b'u Burundi bashobora kuba bariko baratahukanwa nubwo Gaspard Baratuza avuga ko bari ku kivi mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nukuja gufashanya na bagenzi babo basigaye mu Burundi abamaze imisi begeranirizwa ku bwinshi ku mupaka u Burundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntumbero yo kumera amagabo ngo Red Tabara
ntambara bavuga ko bagiye kugwaniriza muri Kongo bikabata kuwa amazi yohava ibahindukirana ikaruhukira Igitega. Tubibutse ko abasirikare b'u Burundi binjiye mu ntambara ibera ku butaka bwa Kongo kuva mu mwaka wa 2021. Leta y'u Burundi ivyemera ku mugaragaro mu mpera z'umwaka wa 2023 biciye mu masezerano yo kugwaniriza umwasi hamwe bagiranye na President Etienne Tshisekedi arongoye Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta y'u Burundi yasigura ko igiye gutabara umubanyi hamwe no kugwanya umuharire ritabara wahungabanya umutekano w'u Burundi uturutse muri ico gihugu. Odasi Kaburo nawe ndagukengurukire. Abanyamurenge bashika kuri 40 nibo bamaze kuburirwa irengero mu ntoreka zo gufatwa n'inzego z'umutekano mu Burundi, naho abandi ubu bandanya kuburabuzwa. Ku bwa Jo Philibert Karangwa arongoye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, akaba numwe mu bakurikiranira hafi iki kibazo, abona ko ari akamaramaza akagaruka uko abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye baratotezwa. Kurikira. Haraheze iminsi hibonekeza ifatwa ry'agasakisaki ry'abanyekongo, na cane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho abo bita abanyamurenge baraheza bagafatwa n'inzego z'umutekano, bagafatwa n'igipolisi, bagafatwa n'imbonerakure, kandi atakwinyegeza birimwo n'ibintu bakora ku mugaragaro abantu bose babona. Ejo bundi mwarabonye bapakiye abantu barenga 200 babatwara kuri ETS Kamenge, ataco kurya babahaye, ataco kunywa babahaye, ataho kuryama babahaye, barara kwisima, bariko barazira gusa kubera ko bakora bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bazira gusa ko ari abanyamurenge. Batanguye gufatwa bakuwe mu Gatumba. Ico gihe bakugwa mu Gatumba baciye batwagwa gufungirwa muri BCR mu gisagara ca Bujumbura, aho bafungiwe mbere hagakugwamwo n'abandi muri abo bari bafashwe bakaja gufungirwa mu biro vy'iperereza. N'ubu imiryango yabo ikaba itarigera bakubita ijisho gushika ubu nyene turiko turavugana. Turagerageje gutohoza amwe mu mazina yagiye aranyuruzwa, baburiwe irengero burundu n'ubu batarasubira kuboneka, aho nashoboye kuronka abanyamurenge barenga kuri 40 n'ubu atawuzi aho bageze, atanuzi aho baherereye. Abo bose bakaba bafunzwe bagirizwa canke batotezwa bagirizwa ngo bakorana n'umuhari M23, abandi ngo bakorera iperereza ry'u Rwanda. Ubu tuvugana gushika no munsi kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda mu Burundi uba wakiriye canke wemeye ukemanga ko ukorana n'umuhari M23 canke ukorera iperereza ry'u Rwanda. Eka mbere hakaba nabo bafata bagiriza ko bakorana n'imihari ya Rede Tabara. Ibi byatanguye kwibonekeza igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avugira mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira ko batakwiye kujya mu mukondora zosi, ko bakwiye kwama barikanuye, kuko umwanya n'umwanya bashobora guterwa n'igihugu c'u Rwanda, igihugu kibanye. Murabizi neza yuko iyo umukuru w'igihugu avuze amajambo nk'ayo ayabwira abanyagihugu batoyi, bicaye bakora ko baheza bakagira ubwoba. Uno munsi rero ni kubera iryo jambo ryavuzwe n'umuntu bafise ico bapfa, bafise amatongo canke bapfiki, iyo bamubyaturiye muntu nukumwikeka ukunuku, bakamwagiriza ibintu bitagira umutwe n'amaguru, bakavuga ko akorana nabo bita inkozi z'ikibi, akavuga ko bakorana na Rede Tabara. Ubwo nyene ntawe usubira kumenya irengero ryiwe, kuko imbonerakure hose mu gihugu hose zamaze kwangwa n'ivyo bikorwa aho ziri hose.
kubw'uyu atwara ijwi ry'ugwaruka akabona ko iki kibazo cyatanguye gutera ingaruka aho abana batakiriko bariga cyo kimwe n'abahora barangurira imirimo yabo hanze y'ikambi batabona uko bagiye kubeshaho imiryango yabo kandi babifitiye uburenganzira n'ubunyene tumwumvirize. Ikindi ni abanyekongo abanyamurenge bahora babarangurira udukorwa twabo hanze y'ikambi. Murabizi ko biri mu mategeko yatewe ko umukono amategeko y'i Geneve mu mwaka w'1959 yatewe ko igikomo kandi ni igihugu c'Uburundi cateye ko umukono ko impunzi irarekuriwe kuba mu nkambi n'ivyo igahabwa umutekano ukwiye mugabo kandi ari cyo nico bita réfugiés urbains abo no kwita impunzi ziba mu bisagara baba bafite ubwo burenganzira bwo kwidegembya mu gihugu si mu gihugu gusa mbere baba banafite n'uburenganzira bwo kuja mu bindi bihugu uretse igihugu bahunze bavamo. Uyu munsi rero umunyamurenge adashobora guhabwa akaryo ko kugira ngo aje gupagasa abana barakuwe mu mashure bazira ko abanyamurenge basubizwa mu makambi y'impunzi abandi baratotejwe abandi barakubise abandi bigwa babura ibirengero. Wumva uwo muntu yohezwa akaronka uburenganzira bwo kwidegembya mu bihugu bibanyi. Naho rero mpera mvuga nti Uburundi bwari bukwiye kwikubita agashi bukamenya ko ejo canke hirya ejo buca bugacana yandi impunzi nta ubitegura kuba impunzi nta numwe abavyifuza mugabo wewe nyene hari gihe usanga vyagushikiye ukisanga mu kindi gihugu utabishaka. Uyu munsi uko bariko barabikorera abanyekongo na cane cane abo mu bwoko bw'abanyamurenge ejo nabo bashobora kubikorerwa n'abandi ugasanga bariko barishura ivyo sivyo gusa kira noneho iyo ukora ibintu nk'ivyo ubu uri kushita mu kaga umuryango uko bikorwa n'abategetsi kandi bivugwa ko biba byavuye hejuru iyo bavuze ngo byavuye hejuru naho biba bivuye ku mukuru w'igihugu niwe aba yabatumye niwe ababwira ngo kora ibi n'ibi ejo canke hirya y'ejo abana biwe nabo barashobora kutazoba banezeje nuko ari papa wabo yahemukiye impunzi yahemukiye abamuganye. Mu by'ukuri nkasozera mvuga nti mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi burimwo hari hakwiye amahoro ariko amahoro ntariko araboneka bivanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitaye canke yishize mu matati y'abanyekongo. Abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda basanzwe bari muri Kongo haheze ibinyenjana byinshi si ukuvuga ko bwatanguye kwibonekeza muri Kongo CNDD-FDD ishitse ku butegetsi aho ibambewe iki kibazo na Mandela yagiye agikoze ko avuga ati aba banyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyekongo muga leta ya Kinshasa ikavuga ko ari abanyarwanda bakwiye gusubiza iwabo canke bakava mu gihugu cabo. Rero kwita hagati y'abariko baragwanira uburenganzira bwabo kwita hagati y'abantu bariko baraharanira kwitwa abanyekongo nk'uko bisekuru n'ibisekuru byabo ari abanyekongo ugacuja kuvyivanga hagati mu by'ukuri ico shika cose mu Burundi citswe nk'intambara coba gikwezwe yoba inkwezi y'amazimwe ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uwo akaba ari Jo Philibert Karangwa arongoye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Naho leta ya Gitega iguma ihamagara abahunze kugira bagaruke abiheba bakagaruka bamwe baranyuruzwa abandi bagafungwa by'akadenderezo. Ivyo nivyo vyashikiye umusore Iva Irakoze yahungutse avuye mu gihugu c'u Buganda mu nyuma afatwa n'iperereza ry'u Burundi araheza ajanwa gufungirwa mu mpimba imyaka 3 ikaba irumanye afunzwe by'akadenderezo. Umuryango wiwe usaba CNDH hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kutabariza iyo nzira karengane byinshi kuri inkuru na Albert Maeke. Uwo munyagihugu afunzwe umunyororo kadenderezo azwi ku mazina ya Iva Irakoze nimvukira yo muri zone Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho i Bujumbura kuva mwaka w'2015
kurundi rwaruka rutari ruke yarahungiye mu gihugu c'Ubuganda mu nyuma kubera amajambo asosa yo kuryoshajyosha abahunze kugira bahunguke. Varisito Ndayishimiye akoresha mu ntango y'ikiringo ciwe, abatari bake baragiye narwo barataha, ariko benshi baranyurujwe, abandi barahagarikwa inyuma yo kuguma bakurikiranwa iyo baja hose bobo batabizi. Iva Irakoze hari mu bagumye bacunzwe batabizi, kuko mu nyuma yarashatse gusubira mu gihugu c'Ubuganda, aho bivugwa ko yarajanywe n'imvo yo kwisumamwo nk'abandi, araheza afatirwa ku mupaka, ariko Imana irakinga ntiyicwa, ariko gufungirwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba imyaka 3 ikaba irumanye, ari mu munyororo wa Kadenderezo. Kuri uyu wa gatandatu w'igenekezo rya 15 ruhu mu mwaka wa 2025, Iva Irakoze yarakuwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba hajanwa mu gasho k'iperereza, ariko nk'uko amakuru dukura mu bagenzi biwe ngo yoba yari yeketswe ko hari umunyarwanda, mu nyuma umuryango ubimenye woba warashitse uratanga ivyemeza ko ari imvukira yo mu gisagara ca Bujumbura, ubu akaba yaraye asubijwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nubwo biruko abajyango biwe basaba abaranira agateka kazina muntu, eka n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi gukora uko bashoboye kugira uwo munyagihugu Iva Irakoze ave muri ako kadenderezo. Tubamenyeshe ko kuva aho leta y'u Burundi yivangiye mu ngwano iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, Abanyarwanda, Abanyamurenge, eka n'abikekwa ko haribo baravye isura badahengeshanya guhigwa buhongo. Albert Maeke urakenuye, ndakumenyesha yuko abacururiza muri galeri yitwa Diko iri hagati mu gisagara ca Bujumbura yahiye ivyarimwo bitari bike nk'uko vyiganwa nabo radio Peace FM y'Urwaruka yasanze mu gitondo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 ruhu mu mwaka 2025. Ico kibanza cahiye mu bucagucagu bw'uno musi nyene. Bamenyesha ko ahubwo yataba abajejwe umutekano baciye banyaruka kuzimya ngo na galeri Hakizimana bifatanye iraho bita mu Gatoke yarishikiriwe, bataramenya icateye uwo muriro.